Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Amatohoza yakozwe mu gihugu cya Kenya yamaze kugaragaza yuko Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yateye inkunga imyigaragambyo y'urubyiruko rwamaganaga ubutegetsi bwa Ruto. Ndasubiramwo. Amaperereza yakozwe mu gihugu cya Kenya yamaze kugaragaza yuko Perezida Tshisekedi yateye inkunga imyigaragambyo yo mu gihugu cya Kenya yari igamije kwamagana Perezida Ruto n'umugambi wo kongera amatagisi n'amakori mu gihugu cya Kenya. Iyi myigaragambyo yakozwe n'urubyiruko rwitaziriye akazina ka Generation Z. Amakuru rero akemeza yuko ubutegetsi bwa Kongo bwateye inkunga iyi myigaragambyo hagamijwe kuvanaho ubutegetsi bwa Perezida William Samoei Ruto. Amaperereza yakozwe mu gihugu cya Kenya arerekana neza ko imyigaragambyo yabaye muri Kenya mu mwaka uheze w'ibihumbi 2024. Ubutegetsi bwa Kongo bwayigizemo uruhare. Perezida Tshisekedi ngo yagize uruhare mu gutanga amamiliyoni y'amadolari y'amanyamerika, ndetse ngo yashyigikiye cyane abigaragambyaga bamaganaga ubutegetsi bwa Perezida William Ruto. Hari amakuru yemeza yuko ibi byose byafatiye ku ntambara yari irimo kubera mu buseruko bwa Kongo, aho ubutegetsi bwa Kongo bwavugaga ko Kenya ishyigikiye M23. Hari amakuru kandi yemeza ko Perezida Tshisekedi na n'ubu ngubu ngo agikomeje imigambi yiwe yo gushyigikira abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Kenya binyuze mu myigaragambyo. Aya makuru kandi agakomeza yemeza yuko Perezida Tshisekedi ngo yabonanye na bamwe mu rubyiruko rutavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya, ndetse ngo akabatera inkunga ikomeye cyane mu myigaragambyo yamaganaga iyongerwa ry'imisoro mu gihugu cya Kenya, ndetse imyigaragambyo yaje guhindura isura aho urubyiruko rwatangiye kwigaragambya rwamagana William Samoei Ruto urongoye igihugu cya Kenya. Ibi byose rero ngo Tshisekedi yabigizemo uruhara rukomeye cyane. Muri aya makuru yacu rero turaza kurabira hamwe impamvu zikomeye ibimenyesha amakuru byo muri Kenya birimo gutangaza bivuga ko arizo zatumye Tshisekedi ashyigikira abataravugaga rumwe n'ubutegetsi, ndetse agashyigikira imyigaragambyo yari igamije kuvanaho ubutegetsi bwa Ruto. Muri aya makuru yacu kandi turaza kurabira hamwe imigambi ya Tshisekedi yo kuvanaho ubutegetsi bwa bimwe mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru aravuga yuko uyu mugambi Tshisekedi awufite no mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cya Uganda. Hari amakuru avuga ko Tshisekedi arimo gutera inkunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda. Ibingibi byo rwose ngo ni ibintu arimo gukora ashishikaye cyane, kuko avuga ko igihugu cya Uganda nacyo gifasha abarwanyi ba M23. Amakuru kandi yitangarijwe na Tshisekedi ubwiwe nuko ngo azakora ibishoboka byose akavanaho ubutegetsi bw'u Rwanda. Muri aya makuru yacu rero turaza kurabira hamwe iyi migambi ya Perezida Tshisekedi yamaze gutahurwa. Muri aya makuru yacu kandi turaza kurabira hamwe amakuru y'urugamba mu buseruko bwa Kongo. Abarwanyi ba M23 barimo gusatira umujyi wa Butembo. Amakuru aravuga yuko bageze mu birometero bike cyane berekeza mu mujyi wa Butembo. Hari panike generali mu mujyi wa Butembo uherereye muri teritwari ya Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mujyi wa Butembo ni umujyi w'ingenzi cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, ukaba umujyi wa kabiri ukomeye cyane nyuma y'umujyi wa Goma, ari nawo cyicaro gikuru cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru rero aremeza yuko nyuma y'umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu, abarwanyi ba M23 baba bagiye kwigarurira ubundi mujyi ukomeye cyane, umujyi wa Butembo.
Muri aya makuru yacu turaza kugaruka ku rugamba rurimo kubera muri kariya gace. Muri aya makuru kandi turaza kuraba ku mirwano irimo kubera mu kibaya cya Rusizi ndetse n'imirwano ikomeye cyane irimo gushyamiranya FARDC na Twirwaneho mu gace ka Minembwe. Amakuru yacu kandi araza kwibanda cyane ku mirwano ikomeye irimo kubera muri teritwari ya Walungu, aho indege za FARDC n'Abarundi barimo kurasa ku barwanyi ba M23. Niba utarafyonda subscribe rero, aka ni akaryo keza ko kugira ngo ukandeho maze uzajye uronka amakuru yacu umwanya ku mwanya. Nk'uko nari nabibabwiye mu mpfunyapfunyo, amatohoza yakozwe mu gihugu cya Kenya yamaze kugaragaza yuko imyigaragambyo yabaye mu mwaka ushize yo kwamagana ubutegetsi bwa William Ruto ndetse no kwamagana iduzwa ry'amatagisi n'amakori mu gihugu cya Kenya, ubutegetsi bwa Kongo bwayigizemo uruhare rukomeye. Amatohoza yakozwe yerekana ko Perezida Tshisekedi yateye inkunga Generation Z, urwaruka rwari rurimo kwigaragambya rwamagana iduzwa ry'imisoro ndetse n'amatagisi n'amakori mu gihugu cya Kenya. Amakuru akemeza neza ko Perezida Tshisekedi yabikoze kubera inzika ndetse n'urwango afitiye William Ruto. Amakuru avuga yuko Tshisekedi ngo yamaze gutahura ko William Ruto ashyigikiye abarwanyi ba M23 ndetse ko ngo William Ruto ashyigikiye igihugu cy'u Rwanda. Amakuru yizewe arimo guturuka muri Kenya aremeza ko mu nama y'abakuru b'ibihugu bya EAC yegeze kubera i Burundi, igihe Perezida Tshisekedi yatukaga General Jeff Nyaga wari urongoye abasirikare ba EAC ngo ariho inzika yatangiriye. Perezida Tshisekedi ngo yabonye neza ko William Ruto ashyigikiye M23 ndetse ko ngo William Ruto ari ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Ngo mu minsi yakurikiyeho yagiye abona neza ko abasirikare ba Kenya bari muri Kongo rwose ngo ntacyo bari kumufasha ngo arwanye M23, ndetse ngo Perezida William Ruto yagiye abwira Tshisekedi inshuro nyinshi ko agomba kuganira n'abarwanyi ba M23. Ibi ngo byarakaje Tshisekedi mu buryo bukomeye, maze nawe amurwara inzika ashaka n'uburyo bwo kumutembagaza ku butegetsi. Igihe cyarageze rero itegeko ryo kongera imisoro muri Kenya rijyanwa mu nteko ishinga amategeko. Ibingibi byabaye iturufu ikomeye cyane yo kwigaragambya kuri Generation Z. Abatari bashyigikiye itegeko ryongera imisoro muri Kenya biraye mu mihanda barigaragambya, maze Tshisekedi nawe abona inzira yo kubatera inkunga. Amakuru yemeza yuko yatanze amamiliyoni y'amadolari y'amanyamerika yaguraga ibipfungurwa byagaburiraga urwaruka rwari ruri mu mabarabara ya Kenya rwigaragambya. Ndetse amakuru akemeza neza ko Perezida Tshisekedi yahuye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya, cyane cyane urwaruka mu mujyi wa Nairobi rwari rurimo kwigaragambya rwamagana William Ruto. Amakuru yemeza ko urwango rwa Tshisekedi kuri William Ruto rushingiye ku ntambara irimo kubera mu buseruko bwa Kongo, aho FARDC irimo kurwana na M23. Ngo byagaragaye yuko ubutegetsi bwa Kenya bwashyigikiye M23, ndetse ngo mu nama zose zabaye muri EAC byagaragaye ko William Ruto yashyigikiye igihugu cy'u Rwanda, ndetse akavuga ko abasirikare ba Kongo badakwiye gukomeza kurwana, ahubwo ko hakwiye kujyaho agahenge maze ubutegetsi bwa Kongo bukaganira na M23. Ibingibi rero ngo byarakaje Tshisekedi mu buryo bukomeye, ndetse ngo nawe yarabonye akaryo keza ko gutembagaza ubutegetsi bwa William Ruto. Amatohoza yakozwe muri Kenya yamaze kugaragaza yuko General Chiwewe wari urongoye igisirikare cya Kongo ndetse na Perezida Tshisekedi bagize uruhare mu gutembagaza ubutegetsi bwa Ruto, ariko bikabata kuwa amazi. Bakoze ibishoboka byose ngo bashyigikire urwaruka rwari rurimo kwigaragambya, ndetse ngo baruhaye amamiliyoni y'amadolari y'amanyamerika binyuze muri bamwe mu banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya.
Kugeza ubu rero ibimenyesha makuru muri Kenya biravuga yuko William Ruto nawe rwose ngo yaba yamaze kubimenya ko ubutegetsi bwa Kongo ari ikibazo gikomeye cyane ku mutekano wa Kenya, ngo Tshisekedi ntabwo ari umuntu wo kwizerwa. William Ruto nawe ngo afite inzika ikomeye cyane kuri Tshisekedi ku buryo ngo amuciye urwaho yamubirandura mu buryo bukomeye. Nk'uko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo muri aya makuru yacu, nababwiye ko twerekeza ku rubuga rw'imirwano mu gace ka Butembo ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo aho urugamba rukomeye cyane. Uyu munsi imirwano ikomeye cyane irimo kubera mu kibaya cya Rusizi. Abarwanyi ba M23 barimo guhangana n'abasirikare b'u Burundi. Imirwano irakomeye cyane kandi irimo gusatira umupaka w'igihugu cy'u Burundi. Indege z'intambara za FARDC zirimo guturuka mu Burundi maze zikajya kurasa ku barwanyi ba M23 muri Kongo. Abarwanyi ba M23 nabo barimo guteguza igihugu cy'u Burundi ko cyaba kirimo kwikwegera akarambaraye kandi ko ibyo barimo gukora rwose bitazasiga ubusa, ko M23 izihorera. Urugamba rurakomeye cyane ndetse indege za FARDC zirimo kurasa muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane muri kariya gace. Imirwano kandi irakomeye cyane mu gace ka Minembwe muri teritwari ya Fizi. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko abarwanyi batwirwaneho barimo guhangana n'igisirikare cya FARDC kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya gatatu. Abanyamurenge barimo kwicwa, inka zabo zirimo gushimutwa n'abamayimayi ndetse na FARDC. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko imihana barimo kuyitwika ndetse ko abigeme barimo gukubagurwa ku manywa y'ihangu. Amakuru arimo kuva mu Minembwe aravuga ko ibintu byadogereye. FARDC irimo kurasa abanyagihugu. FARDC irimo gushimuta inka z'abaturage ndetse ibi byose birimo gukorwa ku mabwiriza ya Tshisekedi n'igisirikare cya FARDC. Abanyamurenge barimo gutakamba batabaza, ariko biragaragara ko nta witeguye kubatabara kuri iyi nshuro. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko abarwanyi ba M23 nabo bakiri mu misozi ya Uvira barimo kugerageza kwerekeza muri Minembwe ngo barebe ko batabara bakize abanyamurenge barimo kugirirwa nabi na FARDC n'abamayimayi. Nk'uko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo kandi muri kano kanya turiko turavugana, umujyi wa Butembo ugiye kugwa mu minwe y'abarwanyi ba General Makenga. Umujyi wa Butembo urimo kugarizwa n'abarwanyi ba M23. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aravuga yuko abasirikare ba Kongo bari muri Butembo bamaze kwirukanka bagahunga. Abazarendo ndetse n'abasirikare ba FARDC basahuye za magaze ndetse n'amabutike y'abanyagihugu. Amakuru aravuga yuko mu mujyi wa Butembo harimo kugaragara panike generali. Hari ubwoba bwinshi cyane ndetse amakuru akemeza yuko abaturage benshi bamaze gufunga ibikorwa byabo mu mujyi wa Butembo. Abarwanyi ba M23 ngo bageze mu ntera y'ibirometero 5 gusa berekeza mu mujyi wa Butembo. Hari ubwoba bwinshi ku gisirikare cya Kongo n'ubutegetsi bwa Tshisekedi ko uyu mujyi wa Butembo nawo wabugiye gucakirwa n'abarwanyi ba General Makenga. Abasirikare b'u Burundi barimo kurasana n'inyeshyamba za M23 mu bice bya Kongo byegereye umupaka w'u Burundi. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane mu gace ka Kamanyora ndetse imirwano irimo kwegera neza igihugu cy'u Burundi. Harimo kumvikana urwamo rw'amabombe mu gihugu cy'u Burundi. Abaturage batuye muri komine Rugombo mu Cibitoke baravuga ko barimo kumva urwamo rw'amabombe. Kuva ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 2 ukwezi kwa gatatu, imirwano irimo kubica bigacika hagati y'abasirikare b'u Burundi ndetse n'inyeshyamba za M23. Imirwano ikomeye cyane irimo kubera mu kibaya cya Rusizi. Amakuru yizewe aremeza neza ko abasirikare b'u Burundi bakomeje kwiyongera muri kariya gace. Abasirikare b'u Burundi barimo kurwana bashaka kwirukana M23 ngo bayivane ku mupaka wa Kamanyora uhuza igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Burundi.
Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko urugamba rukomeye cyane, ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cy'u Burundi babishinze mu Burundi birimo kurasa muri Kongo. Intwaro z'u Burundi zishinze ku butaka bw'u Burundi hafi y'umupaka nizo zirimo kurasa muri Kongo. Abarwanyi ba M23 nabo barahiye ko bagomba kwihorera ku gisirikare cy'u Burundi, ngo ntabwo byumvikana ukuntu u Burundi bwashinze intwaro mu gihugu cyabo maze bakaba barimo kurasa muri Kongo ku butaka bw'ikindi gihugu. Ibingibi rero ngo igisirikare cy'u Burundi kigomba kubyishyura byanze bikunze. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye ku rubuga rw'intambara aremeza yuko imirwano irimo gusatira igihugu cy'u Burundi. Imirwano irimo kubera neza ku mbibe z'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano irimo kubera mu kibaya cya Rusizi. Imirwano irimo kubera ku mupaka wa Kamanyora. Iyindi mirwano ikomeye cyane irimo kubera muri teritwari ya Walungu. Indege z'intambara z'igisirikare cya FARDC zongeye kurasa abarwanyi ba M23 muri teritwari ya Walungu. Izi ndege zirimo guhagurukira ku kibuga cy'indege i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Abarwanyi ba M23 baravuga yuko akangaka ari agasomborotso gakomeye karimo gukorwa n'igihugu cy'u Burundi, ngo ntabwo byumvikana ukuntu Burundi burimo kwivanga mu ntambara z'abakongomani, ndetse Burundi bukaba bwaremeye gutanga ubutaka bwabwo kugira ngo FARDC ibukoreshe irasa kuri M23. Ibingibi rero ngo ni ibintu bikomeye cyane kandi bishobora gukwegera abarundi muri iyi ntambara, kuko M23 nayo yamaze kurahira rwose ko igomba kwihorera ku basirikare b'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko umujyi wa Bujumbura ushobora guterwaho za misile n'abarwanyi ba M23 mu rwego rwo gusubiza igisirikare cy'u Burundi kirimo kurasa kuri zino nyeshyamba, aho ibitwaro biremereye byashinzwe mu Burundi bikaba birimo kurasa muri Kongo. Amakuru arimo kutugeraho avuye ku rubuga rw'intambara mu gace ka Kamanyora aremeza neza ko urugamba rukomeye. Abarundi barimo gukoresha ibitwaro byabo birasa mu ntera ndende. Abasirikare babarirwa mu bihumbi n'ibihumbi b'igihugu cy'u Burundi barimo kwiyongera ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Aba basirikare kandi niko barimo kohereza bya rokete muri Kongo. Abarwanyi ba M23 nabo barimo kurwana umuhenerezo, ndetse baravuga ko byanga bikunda batagomba kuva ku mupaka wa Kamanyora. Ubutegetsi bwa Gitega bwategetse abasirikare ko bagomba kurwana kandi ko bagomba kwirukana M23 ku mupaka w'u Burundi. Ndababwiza ukuri ko imirwano irimo gusatira neza igihugu cy'u Burundi. Abanyagihugu batuye ku mupaka baravuga ko barimo kumva urwamo rw'amasase. Mu gace ka Gatumba amakuru arimo kutugeraho aremeza neza ko urwamo rw'amabombe rurimo kuhumvikanira, ariko cyane imirwano ikomeye cyane irimo kubera mu kibaya cya Rusizi wegereye neza umupaka wa Kamanyora. Abaturage batuye muri Rugombo batangiye guhunga. Abegereye umupaka baravuga yuko imirwano rwose yamaze gusatira igihugu cy'u Burundi. Hari imirongo miremire y'abanyagihugu bagaragaye barimo guhunga bava muri Rugombo berekeza mu bice biri kure y'umupaka w'u Burundi na Kongo. Umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana akorera muri Cibitoke aravuga ko abanyagihugu benshi barimo guhunga bava muri komine Rugombo. Abegereye ibice byo ku mupaka w'u Burundi na Kongo barimo guhunga, baravuga yuko amasase ashobora kugwa muri kariya gace kabo. Abarundi barimo kurasana n'abarwanyi ba M23 mu buryo bukomeye. Ndababwiza ukuri ko imirwano ikomeye cyane kandi birimo kugaragara yuko ibyago by'uko intambara yinjira mu Burundi nabyo birimo kwiyongera. Kuva ku munsi w'ejo imirwano irimo kubica bigacika mu kibaya cya Rusizi. Abasirikare b'u Burundi bafite intwaro zikomeye barimo guhangana na M23. Abarwanyi ba M23 nabo barimo gukoresha intwaro zikomeye mu gusubizanya n'abasirikare b'u Burundi.
ubutegetsi bwa Gitega bukomeje kohereza abasirikare benshi muri Kongo. Ku munsi w'ejo abasirikare barenga 3,000 b'u Burundi bongeye kujya muri Kongo basangayo abandi barenga 19,000. Aba basirikare bose rero ngo bagiye kurwanya M23 ndetse no kuyibuza gukomeza gusatira igihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega buvuga yuko M23 ari ikibazo gikomeye cyane kandi ko mu gihe yabirimo kugenzura imipaka yose y'u Burundi byaba bisiguye ko M23 yafasha inyeshyamba za Red Tabara zirwanya ubutegetsi bwa Gitega maze bagatembagaza intwaro ya CNDD-FDD irongowe na Generali Evariste Ndayishimiye. Ubutegetsi bw'u Burundi rero burimo kurwana urugamba rukomeye rwo kwirengera. Abasirikare babwiwe yuko intambara barimo kurwana ari intambara yo kurengera Burundi ndetse no kurengera ubutegetsi bwa CNDD-FDD. M23 ngo niramuka itsinze nta kabuza ubutegetsi bwa CNDD-FDD buraba bugiye mu mazi abira. Muri iyi mirwano irimo kubera hafi y'umupaka w'u Burundi, indege z'intambara z'abarundi zikomeje kurasa kuri M23. Indege za FARDC nazo zirimo guhaguruka i Bujumbura, zirimo kujya kurasa mu bice bya Warungu nk'uko amakuru yizewe arimo kubyemeza. Imirwano rero irakomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru kandi arimo kutugeraho aravuga ko indege z'intambara zirimo kuva mu bice bitandukanye by'u Burundi zirimo no kurasa mu bice bya Minembwe, aho abanyamurenge bamerewe nabi cyane kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 3. Imihana myinshi y'abanyamurenge irimo kuraswaho. Indege z'intambara zivuye i Burundi zirimo kurasa mu gace ka Minembwe. Imihana myinshi bayitwitse ndetse inka z'abanyagihugu zirimo gushimutwa. Abamayimayi ndetse n'igisirikare cya FARDC bagabye ibitero bikomeye cyane Iminembwe. Abanyagihugu barimo gutabaza. Bwana Moyize Nyarugabo arimo gutabaza avuga yuko abanyamurenge barimo kwicwa ndetse ko ubutegetsi bwa Kongo n'abamayimayi aribo barimo kugaba ibitero bikomeye bigamije kwica abanyamurenge mu gace k'Iminembwe. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri iyi ntambara irimo kubera muri Kongo, nuko abasirikare ba Afrika y'Epfo bageze ku 3,000 buriye indege bakaza muri Kongo kurwanya M23. Ndasubiramwo, abasirikare ba Afrika y'Epfo bageze ku 3,000 baje muri Kongo kurwanya M23. Biravugwa ko aba basirikare bataje mu butumwa bwa SADC. Aba basirikare ngo boherejwe n'igihugu cya Afrika y'Epfo ndetse ngo Cyril Ramaphosa yemereye Tshisekedi ko azamufasha kurwanya M23. Biravugwa ko bano basirikare bafite manda yihariye yo kurwanya M23. Bano basirikare bageze mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza ko baje mu byiciro bibiri. Abasirikare 2,000 bageze Ikisangani muri Kongo, mu gihe abandi basirikare 1,000 bo baguye ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Amakuru aravuga yuko barimo gutegura ibitero bikomeye byo guhangana na M23 ndetse ngo Afrika y'Epfo nayo ikaba yaragiye mu mugambi wo gufasha Kongo n'u Burundi ngo bakazahangana n'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru atugeraho aravuga yuko bano basirikare b'abakomando bo muri Afrika y'Epfo ngo baje kurwanya M23 ndetse ngo bakazafasha igihugu cya Kongo guhangana n'igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi akomeje gukubita agatoki ku kandi akavuga yuko azahangana n'igihugu cy'u Rwanda, ashinja ko aricyo gifasha abarwanyi ba M23 mu buseruko bwa Kongo. Amakuru yizewe rero aremeza ko Afrika y'Epfo irimo kohereza abasirikare benshi ndetse bano basirikare ba Afrika y'Epfo ngo n'abasirikare barwana aho urugamba rukomeye, ngo n'abakomando baje gufasha FARDC gutsinda M23. Amakuru rero akemeza ko Tshisekedi yamaze guhitamo inzira y'intambara mu gihe ibihugu by'amahanga birimo kumuhamagarira kuganira na zino nyeshyamba zirongowe na Generali Makenga. Umuryango wa Afrika yunze ubumwe wasabye Tshisekedi ko yaganira na M23, ariko Perezida Tshisekedi yabiteye utwatsi. Yavuze ko atazigera aganira n'abarwanyi ba M23.
intumwa yihariye y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bwana Adama Dieng yasabye Tshisekedi kuganira na M23, ariko Tshisekedi wewe yavuze yuko atazigera aganira na zino nyeshyamba. Tshisekedi ngo arimo gutegura urugamba rukomeye rwo gukubita M23 ndetse no kwisubiza ibice byose abarwanyi ba Generali Makenga bigaruriye. Ibintu ntabwo byoroshye rero, kuko intambara ikomeye cyane niyo igiye kuvuka mu karere k'ibiyaga binini. Abihwezi vya politike baravuga ko intambara ikomeye ari bwo igiye gutangira. Abarwana bagiye kurwana ivumbi ritumuke. Ibihugu by'amahanga bikomeje gusaba Tshisekedi ko yaganira n'abarwanyi ba M23. Tshisekedi we rwose aravuga yuko azarinda apfa ataganiriye n'abarwanyi ba M23. Ahubwo Tshisekedi aravuga yuko arimo gutegura intambara ikomeye igamije kwisubiza ibice byose M23 yigaruriye. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika urimo gusaba Tshisekedi ko yaganira n'abarwanyi ba M23. Amakuru yizewe arimo gutangazwa n'ubutegetsi bwa Kongo, ndetse amakuru arimo gutangazwa n'ibimenyesha amakuru bikomeye muri Afurika aremeza ko intumwa yihariye y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika bwana Adama Dieng yasabye ubutegetsi bwa Kongo kuganira n'abarwanyi ba M23. Bwana Adama Dieng yasabye Tshisekedi ko yaganira n'abarwanyi ba M23 imbona nkubone kugira ngo ibibazo biri muri Kongo bikemuke. Ngo nibitagenda gutyo amakimbirane azakomeza kwiyongera, kandi ngo bishobora kubyara intambara ikomeye mu karere k'ibiyaga binini. Ibingibi ntabwo Tshisekedi abikozwa. Aravuga ko atazaganira na zino nyeshyamba, ahubwo akarenga akavuga yuko agiye gutegura intambara yo kurwanya igihugu cy'u Rwanda n'abarwanyi ba M23. Perezida Tshisekedi avuga yuko M23 ari igikonoshwa kirimo ubusa, ngo ni ibikoresho by'igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi avuga ko u Rwanda ari rwo rwateye Kongo. Tshisekedi avuga yuko abasirikare b'u Rwanda aribo bigaruriye ibice bya Kongo, ndetse Tshisekedi akavuga ko u Rwanda rurimo gushaka gucamo Kongo ibice bibiri. Tshisekedi amaze iminsi ashinja abasirikare b'u Rwanda kwinjira muri Kongo ngo bakigarurira ibice byinshi binyegaje inyuma y'abarwanyi ba M23. Tshisekedi rero aravuga yuko ngo arimo gutegura intambara ikomeye igamije kwisubiza ibice byose M23 yigaruriye. Perezida Tshisekedi aravuga yuko ibintu byose yamaze kubishyira ku murongo, ko igisigaye ari ugutangiza ibitero karundura bigamije kwisubiza umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Ibihugu by'amahanga birimo kumusaba kuganira na bano barwanyi. Tshisekedi we rwose aravuga yuko adashobora kuganira nabo, ngo azarinda yitaba Imana ataganiriye na M23. Ngo ntabwo azigera yumva ibyifuzo byayo, kubera ko ngo M23 ari igikoresho cy'igihugu cy'u Rwanda nk'uko Tshisekedi akunze kubivuga. Abategetsi bakomeye muri Afurika bakomeje gusaba Tshisekedi ko yaganira n'abarwanyi ba M23. Gusa Tshisekedi yarinangiye, yavuze yuko atazaganira na bano barwanyi. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe nawo urimo gusaba Tshisekedi ko yaganira na M23 imbona nkubone bakagirana ibiganiro. Gusa Tshisekedi yongeye gutera utwatsi umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Bwana Adama Dieng, intumwa yihariye y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, yagerageje kumvisha Tshisekedi ko yaganira n'abarwanyi ba M23, ariko amakuru yizewe aremeza ko Tshisekedi yamuteye utwatsi. Ahubwo Tshisekedi yavuze ko arimo gutegura intambara ikomeye igamije kwisubiza ibice byose abarwanyi ba M23 bigaruriye. Perezida Tshisekedi amaze iminsi azenguruka irya nino arimo gusaba ubufasha bwa gisirikare. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko abasirikare ba Afurika y'Epfo ndetse n'abasirikare ba SADC ngo barimo kwitegura gutangiza ibitero bikomeye bigamije kwirukana M23 mu duce yigaruriye.
Amakuru kandi akavuga ko Tshisekedi yamaze kugura intwaro zikomeye, ngo yamaze kugura indege z'intambara ndetse n'ibitwaro birasa mu ntera ndende. Ibingibi ngo nibyo yishingikirijeho, akavuga yuko bizamufasha gutanga isomo rikomeye ku barwanyi ba M23. Mu magambo ya Perezida Tshisekedi amaze iminsi avuga yuko azatera igihugu cy'u Rwanda, ndetse amakuru atugeraho aremeza ko uyu mugambi Tshisekedi awukomeje. Amakuru atugeraho aremeza ko ubutegetsi bwa Kongo burimo gutegura imigambi yo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi akomeje gukorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse akomeje gukorana n'ubutegetsi bwa Gitega mu migambi yo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru yizewe atugeraho yemeza ko inyeshyamba za FDLR ziri mu Burundi zikomeje guhabwa ibikoresho bya gisirikare ndetse n'imyitozo ikomeye cyane. Ubutegetsi bwa Gitega burongowe na Generali Evariste Ndayishimiye nabwo burimo gukorana na zino nyeshyamba za FDLR hagamijwe kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru atugeraho rero aravuga ko Tshisekedi na Generali Neva ngo barimo gukubita agatoki ku kandi, bakavuga ko byanga bikunda bazashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Kongo buvuga ko u Rwanda ari rwo rwagabye ibitero muri Kongo. Ubutegetsi bwa Kongo bushinja u Rwanda gufasha M23, ndetse Kongo u Rwanda rurimo gusahura amabuye y'agaciro muri Kongo. Ni ibirego u Rwanda rwamaganiye kure, ndetse rukavuga yuko u Rwanda rwo ruhangayikishijwe n'umutekano warwo ubangamiwe n'imikoranire ya FDLR n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Inyeshyamba za FDLR zahawe intwaro zikomeye. FDLR zagiye mu gisirikare cya FARDC barivanga, kandi Tshisekedi yabemereye ko azabafasha maze ngo bakavanaho ubutegetsi bw'u Rwanda. U Rwanda narwo ruvuga ko rutazabyihanganira na gato, ndetse ko u Rwanda rutazakomeza kurebera inyeshyamba za FDLR zishaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ku rundi ruhande, igihugu cy'u Burundi nacyo kivuga ko umwanzi wacyo ari u Rwanda. Perezida General Evariste Ndayishimiye amaze iminsi ateguza abarundi ko bagiye kwinjira mu ntambara ikomeye. General Neva we yateguje abaturage bose, ababwira ko bagomba gufata amacumu ndetse n'imihoro, abandi bagafata intwaro za Kalashnikov, maze ngo bakarwana urugamba rukomeye cyane. Aya magambo yayatangarije mu ntara ya Kirundo ubwo yari yagiye gutanga ibipfungurwa ku banyagihugu. General Neva yavuze yuko abaturage b'u Burundi batazemera gupfa nk'impene nk'abakongomani, ngo rwose bazarwana umuhenerezo, kandi ngo ntago u Rwanda rushobora kubatsinda. General Neva yateguje abaturage ko bagiye kwinjira mu ntambara ikomeye. Ni nako bimeze kandi mu gisirikare cy'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko abasirikare baryamiye amajanja, kandi bategujwe ko umunota ku wundi bashobora guhangana n'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru rero akavuga ko ubutegetsi bwa Gitega n'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo barimo gutegura imigambi mibisha yo kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda, ndetse no gufasha inyeshyamba za FDLR maze ngo bakazijyana mu Rwanda zikavanaho ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu gihe rero ibihugu by'amakungu birimo gusaba ubutegetsi bwa Kongo kuganira n'abarwanyi ba M23, Tshisekedi we rwose yarahiye aratsemba ngo ntago azigera aganira n'abarwanyi ba M23. M23 nayo yaramaramaje, yavuze yuko itazigera irambika intwaro zayo hasi mu gihe ubutegetsi bwa Kongo butemeye kugirana ibiganiro na zino nyeshyamba. Abarwanyi ba M23 barakataje muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu munsi mu gatondo M23 yagabweho igitero gikomeye mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 bavuze yuko ibi bitero byakozwe n'abazarendo ndetse na FARDC ari ikimenyetso simusiga cyerekana ko FARDC idakeneye agahenge k'imirwano. Abarwanyi ba M23 baravuga yuko bagiye gukurikirana bano bazarendo ndetse na FARDC bagacecekesha intwaro zabo.
abahinga mu by'iyi ntambara irimo kubera muri Kongo baravuga yuko ubu bushotoranyi bwa FARDC n'abazarendo mu mujyi wa Bukavu ngo byaba bigiye gutuma M23 ikomeza urugamba, ndetse ngo bigiye gutuma M23 yigarurira umujyi wa Uvira vuba na bwangu, ndetse aba barwanyi ba M23 ngo bashobora gukomeza berekeza mu bice by'Umurenge. Mu gatondo k'irigenekerezo rya gatatu abazarendo bafite inkogo za Kalashnikov bagabye igitero gikomeye mu mujyi wa Bukavu. Amakuru yizewe aremeza ko abantu 5 bitabye Imana muri kino gitero cy'abazarendo. Iki gitero cyabereye ahazwi nka Kanteve, ndetse amakuru akemeza neza ko abarwanyi ba M23 barenga 5 nabo bakomerekeye muri kino gitero cy'abazarendo. Ni umujinya mwinshi cyane ndetse no kwihorera birimo kugaragara mu maso y'abarwanyi ba M23, ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko umujyi wa Uvira waba ugiye gucakirwa n'abarwanyi ba General Makenga. Amakuru kandi aravuga yuko M23 yamaze guteguza ubutegetsi bwa Kongo ko niba budahagaritse ibikorwa by'ubwicanyi barimo gukorera mu gace ka Minembwe, byanga bikunda intare za Sarambwe zigomba gutabara abanyagihugu muri kariya gace. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya gatatu imirwano ikomeye cyane irimo kubera mu mihana itandukanye y'Umurenge. Mu gace ka Minembwe FARDC n'abamayimayi bagabye ibitero bikomeye. Bwana Moise Nyarugabo w'umunyamurenge yatanze intabaza, arimo gutabaza imiryango mpuzamahanga. Aravuga yuko abanyamurenge barimo kwicwa ku manywa y'ihangu. Bwana Moise Nyarugabo arimo gutabaza avuga yuko abamayimayi na FARDC barimo kwica abanyamurenge. Ibitero bya FARDC byibasiye imihana myinshi cyane hariya Iminembwe. Imihana ya Magaja, imihana ya Bivumu, Bikirikiri, Kabara ndetse na Hanzi. Tuno duce twose twagabwemo ibitero. Mu gace ka Hanzi ndetse n'agace ka Kabara abasirikare ba Kongo bashimuse inka z'abanyagihugu. Amakuru aravuga yuko abanyamurenge barimo gushimutwa, abagore bagakubagurwa ndetse abigeme bagafatwa ku nguvu. Ibi byose birimo gukorwa na FARDC ndetse n'abamayimayi. Bwana Moise Nyarugabo aravuga ko imirwano ikomeye cyane muri lokalite ya Bikobokobo, ndetse Moise Nyarugabo aratabaza imiryango mpuzamahanga yerekana neza ubugome burimo gukorwa na FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo barimo abamayimayi n'abasirikare b'u Burundi. Abanyamurenge bamerewe nabi cyane. Abanyamurenge barimo kwicwa, ndetse Kisekedi niwe urimo kohereza abasirikare biwe kugira ngo bajye kwica abanyamurenge. Bwana Moise Nyarugabo arimo gutabaza isi yose avuga yuko abanyamurenge barimo gukorerwa jenoside mu gihe isi yose irimo kurebera, kandi ngo nta butabazi bano banyamurenge barimo kubona. M23 nayo imaze kuvuga yuko itazakomeza kurebera ibi bikorwa. Amakuru aravuga yuko abarwanyi ba M23 baba bari mu nzira barimo kwerekeza mu gace ka Minembwe ngo bajye guhangana na FARDC ndetse n'abasirikare b'abamayimayi n'abazarendo. Umushingamateka Agathon Rwasa yafunzwe. Ndasubiramwo. Umushingamateka rurangiranwa mu gihugu cy'u Burundi Agathon Rwasa yafunzwe. Amakuru yizewe arimo kugera kuri Iyakure Official aremeza ko mu ijoro ryakeye abasirikare benshi kandi bafite inkoho barariye inyubako ya Agathon Rwasa i Bujumbura. Amakuru aremeza ko inzego z'igisirikare ndetse n'igipolisi cy'u Burundi baraye ku nyubako ya Agathon Rwasa barimo kumucunga kugira ngo adatoroka igisirikare ndetse n'igipolisi. Hari amakuru avuga yuko mu gatondo k'irigenekerezo rya gatatu ubwo hari habaye ku isaha y'isa 12:40 Agathon Rwasa yasohotse mu nyubako yiwe, maze abasirikare ndetse n'abapolisi bakamushyira mu modoka ya gisirikare bakamutwara. Amakuru ya nyuma arimo kutugeraho aremeza ko Agathon Rwasa bamujyanye muri ransenyoma z'igisirikare cy'u Burundi.
Hari amakuru yemeza yuko Generali Ildefonse Habarurema ari we yahagaritse Agathon Rwasa ku mabwiriza ya Generali Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi. Generali Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi ngo yaba arimo kubaza Agathon Rwasa ku bijyanye no gushyigikira imigwi y'iterabwoba ishaka gutembagaza ubutegetsi bwa Neva. Amakuru yizewe yatangiye kutugeraho mu ijoro ryo ku igenekerezo rya kabiri rishyira igenekerezo rya gatatu, aremeza neza ko ku nyubako ya Agathon Rwasa i Bujumbura abasirikare bafite inkoho kandi bari kumwe n'abapolisi benshi baraye bahagose nyuma yo kumenya ko Agathon Rwasa ari mu nzu yiwe. Amakuru yemeza neza ko bagerageje gukomanga ndetse bakabwira Agathon Rwasa ko agomba gusohoka, ariko akaba yanze gusohoka muri iryo joro. Agathon Rwasa yatangiye kohereza za mesaje ku nshuti ziwe ndetse n'abandi bategetsi mu Burundi ababwira ko ibintu bitifashe neza ku nyubako yiwe. Agathon Rwasa yandikiye umukuru w'inama nshingamateka mu gihugu cy'u Burundi. Agathon Rwasa kandi yandikiye bamwe mu basirikare bo mu gisirikare cy'u Burundi ababwira ko inyubako yiwe yamaze kugotwa n'abasirikare. Hari amakuru yemeza neza ko Generali Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi ari we yatanze amabwiriza ku bajejwe iperereza ndetse no ku gisirikare kugira ngo bate mu mvuto Agathon Rwasa. Amakuru y'ibanze aremeza ko Agathon Rwasa arimo kuregwa ibyaha byo gukorana n'imihari y'iterabwoba hagamijwe gutembagaza ubutegetsi bwa Generali Neva. Hari amakuru avuga ko Agathon Rwasa barimo kumuhuza n'imihari ya FRB Abarundi. Ayandi makuru kandi akavuga ko Agathon Rwasa yaba yarongeye kubyutsa inyeshyamba za FNL. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko ubutegetsi bwa Gitega burimo gushaka kwikiza Agathon Rwasa. Agathon Rwasa ngo bagiye kumurega ibyaha by'iterabwoba ndetse no gukorana n'imihari ishaka gutembagaza ubutegetsi bwa Generali Neva. Hari amakuru abategetsi ba Gitega bamaze gukusanya ngo yemeza ko Agathon Rwasa ari we yinyegeje inyuma y'umuhari wa FRB Abarundi wavuze yuko uzavanaho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Hari n'ayandi makuru kandi abategetsi ba Gitega bavuga yuko Agathon Rwasa ngo yaba yarongeye gukorana n'inyeshyamba za FNL. Amakuru twamenye muri kano gatondo nuko imiduga ya gisirikare ariyo yatwaye Agathon Rwasa acungerewe mu buryo bukomeye. Amakuru twamenye nuko bamujyanye mu biro kwa Ildefonse Habarurema atwara iperereza ry'igihugu cy'u Burundi. Ildefonse Habarurema ngo arimo kubaza mu buryo bukomeye cyane Agathon Rwasa. Gusa hari amakuru avuga yuko ubutegetsi bwa Gitega bwaba bugiye kumuta mu mvuto mu gihe amatora y'abashingamateka yaba yegereje mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega ngo bubona neza ko Agathon Rwasa ari umugabo ashobora kubangamira cyane cyane ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Amakuru kandi aravuga yuko ubwo Agathon Rwasa bamutaga mu mvuto hari n'uwundi mujenerali akomeye mu gihugu cy'u Burundi nawe yamaze gutabwa mu mvuto. Ndasubiramwo, hari umujenerali akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi nawe yamaze gutabwa mu mvuto. Amakuru aremeza neza ko uyu mujenerali ibyaha byiwe baba bagiye kubihuza n'ibya Agathon Rwasa bakaregwa ibyaha byo gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu. Amakuru yizewe arimo kongeraho aravuga ko uyu mujenerali ari umujenerali akomeye cyane. Amasoko yacu aravuga yuko uyu mujenerali ibyo bishobora gutangazwa kuri uyu mugoroba w'igenekerezo rya gatatu. Amakuru arimo kongeraho aremeza ko uyu musirikare watawe mu mvuto ari umwe mu basirikare bari basanzwe ari basomambike ba Generali Neva. Amakuru kandi akemeza ko uyu musirikare ngo yagiye avugana na Hussein Rajabu wigeze kurongora umugambwe wa CNDD-FDD, ariko ubungubu akaba ari mu buhungiro mu gihugu cya Tanzania. Hari amakuru avuga yuko Hussein Rajabu yakoranye na Agathon Rwasa ndetse n'uyu mujenerali watawe mu mvuto bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Generali Neva.
aya ni amakuru turimo kuvana mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi. Ntabwo izina ry'uyu mujenerali riratangazwa, ariko Iyakure official yamaze kumenya yuko ari umujenerali yegereye cyane umukuru w'igihugu. Kuba rero Agathon Rwasa yatawe mu mvuto, ndetse umujenerali akomeye mu Burundi nawe akaba yatawe mu mvuto, ni ikimenyetso gikomeye cyerekana ko ibintu birimo kuyangara mu gihugu cy'u Burundi. Hari bombora mu butegetsi bwa CNDD-FDD, hari zuguruzuguru ikomeye cyane mu butegetsi bwa General Neva, ndetse amakuru aravuga yuko abandi basirikare bakomeye nabo bashobora gutabwa mu mvuto bagirizwa ibyaha byo gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu. Generali wafunzwe biravugwa yuko ngo yarari mu mugambi ukomeye cyane wo gukorana na Hussein Rajabu, maze bakifashisha inyeshyamba za Agathon Rwasa bagatembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Gusa bamwe mu bigwaza ibya politike baravuga ko iyi ngiyi yaba ari imikino y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ndetse ngo bikaba ari ibinyoma byahimbwe kugira ngo bano bagabo batabwe muri yombi mbere gato y'amatora y'abashingamateka mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu ntabwo byoroshye kandi mu gihugu cy'u Burundi, kuko ubwoba bw'intambara bukomeje kwiyongera. Abarwanyi ba M23 bageze neza ku marembo y'igihugu cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi cyashinze intwaro ku butaka bw'u Burundi, kirimo kurasa muri Kongo. Ni ibintu abigwazi vya politike basigura yuko bigiye gukwegera akarambaraye abenegihugu b'u Burundi. M23 nayo yatangaje ko byanga bikunda igomba kwihorera ku gisirikare cy'u Burundi. Hari ubwoba ko M23 yakohereza ibisasu mu mujyi wa Bujumbura, ndetse imirwano ikaba yakwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihe rero ubutegetsi bwa Gitega burimo guta muri yombi abagabo bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, barimo umujenerali ndetse n'umushingamateka Agathon Rwasa. Inzego z'umutekano mu Burundi ntacyo ziratangaza kuri aya makuru. Kugeza ubu kandi igisirikare cy'u Burundi nacyo nta kintu kiratangaza ku makuru avuga yuko umujenerali yatawe mu mvuto. Ibi byose biracyari mu kinyegero. Amakuru akavuga yuko inzego z'iperereza mu Burundi zirimo gukora ibishoboka byose ngo zagirize ibyaha bikomeye bano bagabo babiri bakomeye mu Burundi.